hajya mu Burundi n'ubu twavuga yuko bagira bubake kirimba cy'umukuru w'igihugu mu Iburinga mu ndwi zibiri mwosanga amatongo y'Iburinga yose yaguzwe. Burya ingorane zabaye bavuze ko bagira bubake kirimba kwa Ntare hariya abantu nyene b'indongozi benshi bace biruka kuhagura hajya bajya mubona sibo none cutuma iyo ndongozi nyene ngwije gufata ingingo yo kwihuta kuko je barabimbwiye hariho turafise abakirisu muri iki gihugu hariho umukirisu yabibwiye arambwira ati hajya antubone bajya ngo nibo ngo naje ari je ndafise hitongo nanje naciye ngura rero je sinogira imyigaragavyo twe duca dutuma bajya tukanabasororera baba aribo batonda uwo yakimbariye neza n'umukirisu ati neje ugomba jeje gutonda uca umbona ko ari je ndiko ndagumuka. Hanyuma hari n'uwundi yanyandikiye wewe yanduyikiye message nawe nkuko nyene wabajije yambwiye aturabona je nafashe akadeni mu kuhagura ngo none ngo nagomba ngo mbanze ko mutotugira n'ingoga ngo aho kadeni ndakishure muna mashikiragaji je nababwiye nti abana nabigihugu umurundi wese ategereza kuronka haba mu gihugu ciwe nuva ntibakomora cavuga nti bajya reka tubatorera umuti ntuko nasanze n'udutongo bafise atari tunini yuko tububakira ikigwati mbere naramaze no kuvuga baje kuraba aho twakibagirira hariya haruguru nyene hari handi hantu hari hadegekanijwe kuzokubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu mugabo mu myumvikano n'ishira hamwe ry'abashinwa ryabigira barahase cavuga ntigenda muhandabire duce tubaka ikigwati umwe wese azogenda asanga inzu yiwe yubatse nza numva batangu ako hari warabajije ngo agaciro ngo karaduze urumva ni nkuwo yarahaguze agaca avuga ngo nari bamumuzibukiro bakawumpa nkuko amategeko abivuga yamwe nahagura azobagarutse kubera ivyo bavyita yuko ahubwo nawe wononye igihugu guhengera ngo ko bagira bubake kirimba reka nce ndahagura ngo duce tubana n'umukuru w'igihugu.